cara makurse atari muri nuza gusa mu Bwongereza aranda ariko muri Espagne relégation. Bon, erega course si gikombe gusa. Course no kurondera guseruka ku mugabane wa Buraya. Ama relégation kudakoroka iki. Kuko ugerageje kuraba muri amashampiyona atanakomeye ahantu hasigaye course zikaze ku gikombe. Ni mu Faransa hagati ya Rennes na Paris. Ndetse no mu Bwongereza magana nyene Rennes Florian Tove mu ndwi yeze banganya na Brest yavuze ati igikombe gisa n'ikigi. Ko Paris maze gusumba 4 points plus ifise kirarane. Ifise kirarane. Biragaragara ugerageje kuraba Inter de Milan saba gutsinda ino weekend. Gishobora no kudatsinda n'abandi batasinze mugabo deep zikaguma mu gikombe cya kigi. Ugeregeje kuraba muri Bundesliga igikombe cyaragiye. Laliga ni ibintu uvuga ngo bitaba ino weekend biraba weekend ikurikira. Mu gihe de transfer na Barcelona yo babandanya batsinda nkuko bameze ariko warabuka abona ngo ninjo Arsenal bari imbere ya Man City mugabo kandi ukabona ko niho hano hari course risere. Nico bituma muri gikombe niho hano hari course risere. Muri Big Four ni hano hari course risere muri relégation. Nico gituma rega kugeza muri kano kanya ubona ko benshi turiko turiyumvira Europa League, Champions League na Conference ni bande bazogitwara. Benshi turiko turiyumvira Mercato, turiko turiyumvira na Mondial. Ko nivyo bintu bigaragara ngo abantu bunyene biteganyigishika gusumba kumva ngo ndazotwara igikombe. Nivyo no mu Bwongereza naho birisere. Abantu nyene bariteze igikombe hagati ya Arsenal na Man City. Nigitwara City twanarize igitume gitwaye Arsenal naho nyene twanarize. Gwe urabona ngo nubundi na point gari nka yindi twiyumvira ko Liverpool bigishoboka, Chelsea bigishoboka, yindi migwi bigishoboka. Deja tumaze kona ko course isigaye mu migwi ibiri naho nyene bimaze gusa nibidadanuka. Rero gusa nikibuza ko abantu tubabwira uko bizoba byifashe kuyibuga. Bigiye bitandukanye. Sinzi ko twonahira mu Bwongereza mu Bwongereza birumvika. Yes, mu Bwongereza birumvikana ko muri no ndwi 35 mu kanya gato saa 3 z'ijoro Leeds United kuri Elland Road Stadium barakira Burnley mu gihe ku munsi w'ejo saa 10 Wolverhampton bazakira Sunderland kuri yo saa nyene Newcastle bariko barakira Brighton and Hove Albion mu gihe saa 10 nyene Brentford bariko barakira equipe ya West Ham birumvikana n'imigwi ya Londres saa 10:30 Arsenal bazokwakira Fulham mu gihe birumvikana ko ku munsi w'Imana saa 9 Bournemouth bazokwakira Crystal Palace. Manchester United saa 10:30 bakira Liverpool mu gihe saa 2 z'ijoro equipe ya Aston Villa bazokwakira Tottenham Hotspur 7:35 izorangira ku munsi wa mbere aho saa 10 Chelsea bazokwakira Nottingham Forest mu gihe saa 3 z'ijoro ku munsi wa mbere Everton bazokwakira Manchester City bari kuri Hill Dixon Park. Byogeza muri kano kanya birumvikana ko Arsenal bari imbere n'urukino rw'imbere n'amanota 73 mu gihe equipe izwi izina rya Man City n'amanota 70 bari kwanshaka n'urukino rw'ikirarane mu gihe Liverpool nako Manchester United bari mu kanza shaka 61 nyuma yabo ni Liverpool n'amanota 58 na Aston Villa ni ya gatanu n'amanota 58 nyene migwi itatu ya nyuma Tottenham Hotspur n'amanota 38 na 18 mu gihe Burnley ari ya 19 n'amanota 20 mu gihe umugwi wa nyuma ari Wolverhampton Wanderers n'amanota agera kuri 17 nayo ugeza muri kano kanya birumvikana ko benshi babifuza kumenya mbega ni bande bayobe mumaze gutsinda ibitsindo byinshi. Yitwa Erling Haaland wa Manchester City afise ibitsindo 24 akurigwa na Igor Thiago wa Brentford ibitsindo 21 nayo Antoine Semenyo wa Man City n'umukinyi wa kera wa Bournemouth afise ibitsindo 15 ugeza muri kano kanya. Maze gutanga imipira myinshi yavuyemo ibitsindo gusumba abandi ni Bruno Miguel Fernandes wa Manchester United afise imipira 19 yavuyemo ibitsindo nayo Ryan Cherki wa Man City afise imipira 10 ayinganya na Jarrod Bowen wa equipe ya West Ham United birumvikana ko nawe afise imipira igera ku 10 yavuye mu bitsindo. Yes, muri Liga ariya mu gihugu ca Espagne bazogeze ku ndwi ya 34 ni nkino ziza kwa zitangurwa nako zitangura no munsi mu kanya saa 3 z'ijoro equipe ya Girona muhira baraza kuba bakira equipe ya Mallorca mu gihe ku munsi w'ejo azoba inkino zica kuri zine. Villarreal isaha 8 bazokwakira equipe ya Levante isaha 10:15 equipe ya Valence bazokwakira Atletico de Madrid mu gihe isaha 12:30 ku munsi w'ejo. Deportivo Alaves bakira equipe ya Atletico Club do Bilbao mu gihe ku munsi w'ejo ni saa 3 kuri El Sadar Osasuna bazokwakira umugwi wa FC Barcelona. Ku munsi w'Imana inkino naho nyereza hari n'izine equipe ya Celta Vigo isaha 8 ku munsi w'Imana bazokwakira equipe ya Elche mu gihe isaha 10:15 Getafe bazokwakira Rayo Vallecano. Ku munsi w'Imana isaha 12:30 equipe ya Real Betis muhira bakira equipe ya Real Oviedo mu gihe ku munsi w'Imana nyene hari ya mu gisagara ci Barcelona
isaa 3 z'ijoro umugwi wa Espanyol Barcelona bazokwakira ikipe ya Real de Madrid. Ku munsi wa mbere inkino zizorangizwa n'urukino ruzoza ikipe ya FC Sevilla izokwakira ikipe ya Real Sociedad isaha 3 z'ijoro. Gushikira mu ikipe ya Barcelona bari mu kibanza ca mbere mu nkino 33 bafise amanota 85 bakurikirwa na ekipe ya Real de Madrid amanota 78. Barcelona ya mbere iziganye ibitsindo 57 mu gihe Real Madrid izigamye ibitsindo 37. no kuvuga ko hagati ya Barcelona na Madrid hari kinyurano c'amanota shika kuri 11 ndetse n'ibitsindo 20. mu gihe ku ruhande mu kibanza ca 3 ni Villarreal n'amanota 65, Atletico de Madrid ya kana amanota 60, Real Betis ya gatanu amanota 50, Getafe ya gatandatu amanota 48 inganya na Celta Vigo y'indwi n'amanota 48 ndetse na ekipe ya Real Sociedad y'umunani n'amanota 43, Osasuna y'icenda amanota 42, Atletico Club Bilbao y'icumi amanota 41. mu gihe imigwi itatu ya nyuma ni FC Sevilla ya 18 n'amanota 38, Levante ya 19 33, ekipe ya Real Oviedo ya nyuma ya 20 n'amanota 28. Kylian Mbappe aracayoboye abandi mu bitsindo vyinshi, makinya amaze gutsinda ibitsindo vyinshi, aracari ku bitsindo 24 mu nkino 28. Vedat Muriqi wa Mallorca mu kibanza ca kabiri n'ibitsindo 20 ibitsindo 21 mu nkino 32. Lamine Yamal wa FC Barcelona mu kibanza ca gatatu n'ibitsindo 16 mu nkino 28. abakinya amaze kwatanga imipira myinshi ivamwo ibitsindo bayobowe na Lamine Yamal Ebana mu kibanza ca mbere na assist 11 mu nkino 28. Arda Güler assist 9 mu nkino 32 wa Real Madrid, mu gihe Luis Mia wa Getafe aza mu kibanza ca gatatu na assist 9 nyene mu nkino 32. Yes, tuanalize mu gihugu cy'Ubutaliyano birumvikana ko bazoba bageze ku ndwa 35 Itali Serie A cyangwa se Itali Calcio. Birumvikana ko genekerezo rya mbere kwezi kwa gatanu n'uno munsi 2:45 Pisa SC baraza kwakira Lecce, mu gihe ku munsi w'ejo saa 9 Udinese bazokwakira Torino, isaa 12 Como bakire Napoli, isaa 2:45 birumvikana ko Atalanta Bergamo bazokwakira Genoa, nayo ku munsi w'Imana inkino zizobandanya isaa 6:30 Bologna bazokwakira Cagliari, isaa 9 Sassuolo bakire AC Milan, mu gihe isaa 12 zuzuye neza Juventus bazokwakira Hellas Verona, nayo isaa 2:45 umugwi uzwi rya Inter de Milan bazokwakira Parma. Ku munsi wa mbere ni 35 izorangira isaa 12:30 Cremonese bazokwakira Lazio de Roma, nayo 2:45 AS Roma bakire Fiorentina cyangwa se la Viola do Viglia. kugeza muri kano kanya birumvikana ko Internazionale Milano cyangwa se Inter de Milan barayoboye urutonde n'amanota 79 n'abambere. Kibanza ca kabiri ni Napoli n'amanota 69, birumvikana ko ari kibanza c'amanota agera ku 10. Mu kibanza ca gatatu ni AC Milan n'amanota 67, mu kibanza ca kane ni Juventus n'amanota 68. Imigwi itatu ya nyuma birumvikana ko kibanza ca 18 ni Cremonese n'amanota 28, Hellas Verona ni ya 19 n'amanota 19 nyene, nayo Pisa SC ni ya nyuma nayo ya 20 n'amanota agera ku 18. Kugeza muri kano kanya abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi gusumba abandi birumvikana ko benshi banifuza kuba babimenya. Yitwa Lautaro Martinez cyangwa se El Toro Infizi, umunya Argentina akina equipe Internazionale Milano afite ibitsindo 16. nayo mu kibanza ca kabiri ni Marcus Thuram nayo nyene n'umufaransa ariko akinira Inter de Milan nyene n'ibitsindo 12. nayo Nico Paz umunya Argentine akinira Como afite ibitsindo 12. amaze gutanga imipira myinshi yavuye mu bitsindo azwi izina rya Federico Di Marco n'umutaliyano wa Inter de Milan afise assist 16. Inyuma yiwe ni Nicolo Barella wa Inter de Milan afise assist 8 azinganya n'uwitwa Loriente wa Sassuolo nawe nyene afise assist zigera ku 8 kurande kwa equipe ya Sassuolo muri Italy Serie A. German Bundesliga ekipe ya Bayern yamaze kuba ikwiza amanota ayiha igikombe cy'uno mwaka, mugabo inkino zacabandanya baracari ku ndwi ya 32 n'inkino zotangura ku munsi w'ejo z'indwi ya 32. ekipe ya Hoffenheim isaa 9:30 bazokwara ekipe ya Stuttgart, iyo saa nyene ekipe ya Union Berlin bakira ekipe ya FC Köln, isaa 9:30 nyene ekipe ya Werder Bremen bazokwakira ekipe ya Augsburg, mu gihe Eintracht Frankfurt kiyo saa nyene bakira ekipe ya Hamburg SV Bayern Munchen, iyo saa nyene bazokwakira ekipe ya Heidenheim, mu gihe ku munsi w'ejo saa 12:30 kino rutorosha hagati ya Bayer Leverkusen n'umugwi wa Rasenborg Leipzig. mu gihe ku munsi w'Imana
ekipe ya FC Sempoli izokwakira ekipe ya Mansu busa gatanu isaha 9:30 isa 11:30 ekipe ya Borussia Mönchengladbach bakira ekipe ya Borussia Dortmund mu gihe isa 1:30 z'ijoro ku munsi w'Imana ekipe ya Freiburg bazokwakira ekipe ya Wolfsburg. Bayern Munchen bamaze kuba bitawukanira igikombe cy'uno mwaka wa 1982 mu nkino 31, Borussia Dortmund ya kabiri 1967, Leipzig ya gatatu 1962, Stuttgart ya kane 1957 inganya na Hoffenheim ya gatanu 1957 ndetse na Bayer Leverkusen ya gatandatu 1955. Imigwi itatu ya nyuma ni ekipe ya FC Sempoli ya 16 kirarondera ni buri kuzoja muri playoff zizotuma Swats iguma muri Premier Division bari kwandasha 16 amanota 26, Wolfsburg ya 17 amanota 25 mu ekipe ya nyuma ari Heidenheim ya 18 amanota 22. Hari Edward Ken umwongereza wa Bayern Dominic aracayoboye abandi mu bitsino byinshi, bitsino 33 mu nkino 28. Dennis Undav wa Stuttgart kiano cha kabiri n'ibitsino 18 mu nkino 26. Luis Diaz Marulanda wa Bayern Munchen n'ibitsindo 15 mu nkino 29. Umufaransa Michael Olise wa Bayern Munchen acari mu kibanza cya mbere mu bamaze kubatanga assist nyinshi, amaze gutanga assist 18 mu nkino 29. Julian Lesson wa Borussia Dortmund assist 13 mu nkino 28, mu gihe Luis Diaz Marulanda wa Bayern Munchen nabondi aza mu kibanza cya gatatu mu bamaze kubatanga imipira ivamwo ibitsindo myinshi n'imipira 13 inganya na John Jackson wa kabiri mu nkino 29. Luis Diaz amaze kwakira ekipe ya Bayern Munchen. Yes, reka turangize mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue McDonald's abazo bageze ku ndwi ya 32 ku munsi wa Gisai 9 ekipe ya Nantes bazokwakira Olympique de Marseille saa 11, Paris Saint-Germain bakire Lorient na isa imwe y'ijoro yuzuye neza Metz bakire Monaco saa 3:30 kuri 5 OGC Nice bazokwakira Racing Club de Lens. Mugiye ku munsi w'Imana Lille bazokwakira saa 9 ya Le Havre saa 11:15 Auxerre bakire Angers. Kuri yo saa nyene Paris FC bazokwakira Stade Brestois cyangwa se Brest. Mugiye kuri yo saa nyene saa 11:15 Strasbourg bazokwakira Toulouse na saa 2:45 Olympique Lyon bakire Stade Rennes. Kugeza muri kano kanya Paris Saint-Germain iracayoboye mu migwi ifise amanota menshi, birumvikana ko bari mu kibanza ca mbere n'amanota ku ruhande rwa Paris Saint-Germain amanota 69 n'abambere, nayo mu kibanza ca kabiri Racing Club de Lens amanota 63, nayo Olympique Lyon mu kibanza ca gatatu amanota 57 iyanganya na Lille iri mu kibanza ca kane nayo nyene ifise 57 mu gihe nyuma yabo ari Stade Rennes ifise amanota 56. Imigwi itatu ya nyuma ni Auxerre ya 16 ifise amanota 25, nayo Nantes ni ya 17 n'amanota 20. Mugwi wa nyuma ni Metz ari nawo wa 18 n'amanota agera ku 16. Kugeza muri kano kanya umusore wo mu Faransa akinira ekipe ya Rennes arayoboye amaze gutsinda ibitsindo vyinshi azwi izina rya Esteban Lopol. Umusore ariko aravugisha benshi kacwa no gutuma ko mugwi inserukira gihugu w'Abafaransa. Kugeza muri kano kanya afite ibitsindo 18, inyuma yiwe ni Joaquin Panicheri umunya-Argentine afite ibitsindo 16 na Strasbourg muri kino gihe ari mu mvune. Mu gihe Mason Greenwood wa Olympique de Marseille afite ibitsindo 15, birumvikana ko ari wa gatatu amaze gutsinda ibitsindo vyinshi, amaze gutanga imipira myinshi yavuye mu bitsindo azwi izina rya Ajorc no wa Stade Brestois amaze gutanga imipira igera ku 9 yavuye mu bitsindo, agakurirwa n'uwitwa Thomasson wa Racing Club de Lens afite imipira igera ku 8, nayo Afonso Moreira wa Olympique Lyon agira gatatu amaze gutanga imipira myinshi yavuye mu bitsindo, imipira igera ku ndwi ayinganya n'uwitwa Mathias Udole wa ekipe ya Racing Club de Lens. Nuko muri usanga bizaba byifashe kuba byo bitandukanye, maigana tarakomeye ku bwana wa Burayi. Iyi weekend rero nuko bizaba byifashe mu gihe mu kanya